TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Kuri ubwo rero uno munsi tugiye kubaganirira ku majambo akomeye cyane. Ayo nayo sayandi ni ibintu bijanye n'igitabo ca Bibiliya, benshi bakunda kwita ngo ni Bibiliya ntagatifu, canke Bibiliya yera, canke Bibiliya impinduro y'izishasha, canke Bibiliya ijambo ry'Imana. Izo Bibiliya ni Bibiliya dukoresha, ni Bibiliya zine kugira ngo abantu batahure ukuri kuri mu vyanditswe vya Bibiliya. Ijambo Bibiliya ni ijambo ritaboneka mu bitabo vy'Imana, kiretse gusa kuzogisanga ku bivukisho vy'inyuma kuri ivyo bitabo. Nta n'intumwa y'Imana yabayeho yigeze ihabwa igitabo citwa Bibiliya. Ariko ico gitabo citwa Bibiliya ni igitabo ngaha uno munsi abantu benshi bemera nk'igitabo c'Imana, igitabo kiyoboye abantu benshi, igitabo abantu benshi bazi kukwemera kwaco, ariko kuzoshikana abantu kuhoraho Imana rugira vyose. Ariko nagira ndababwire, nyimba ukeneye kumenya vy'ukuri ko kizogushikana ku Mana, gira subscribe, gira sabone, usangiza abandi, no kugira ngo ubandanye ukurikirana ibiganiro vyacu ngaha kuri Dawa TV. Ubu rero twagiye rero. Hari igitabo citwa Bibiliya yera, ico kigizwe n'ibitabo 66. Ibitabo 66 muri Bibiliya yera. Hari Bibiliya ntagatifu igizwe n'ibitabo 73. Hari Bibiliya impinduro y'isi shasha. Iyo Bibiliya impinduro y'isi shasha nayo ibivugwamwo umuriro nka vyose nta birimwo, ndetse n'inyandiko zimwe zimwe barazigiye bazihinyanyura. Hari na Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, iyo nayo yagerageje gukogwa n'abapadiri canke abakatolika bafatanije n'abadivantiste, ariko mu nyuma abadivantiste baza kwiyonkora muri uwo mugambi. Ariko iyo Bibiliya irasohoka, iyo nayo yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana. Nagira nabibutse yuko abadivantiste bagihangayitse n'ivyanditse, kuko nta Bibiliya vy'ukuri bafise yabo. Kuko Bibiliya yose muza gusanga bafise, tuza gusanga ari Bibiliya yazananye i Roma, yazananye mu bapadiri, yazananye mu bazungu. Mu gihe bobo gushika uno munsi kuva Elena White aronka ubuhanuzi bwiwe, nko nabwo tuzobugaruka ko tukaburaba, nawe yerekana yuko yoba yahawe igitabo ca Bibiliya, ariko sivyo ahubwo yakoresheje igitabo abandi bantu bagiye bakoresha. Kuko iyi Bibiliya ntagatifu mubona, iyi ni Bibiliya y'abakatolika, niyo ya mbere kubaho mw'isi, igizwe n'ibitabo 73. Niyo rero tugiye kuraba mu kanya, mbega iyi Bibiliya ntagatifu yabonetse gute, vyagenze gute, kugira ngo abantu babone ihindagurika niyo nonwa ry'ibitabo vy'Imana. Kuko mu nyuma iki nico cagiye kuzana intumwa y'Imana Muhammadi, imaze kuzana igitabo cy'ukuri kiza kuvuga ivyatangwe muri ivyo bitabo. Ndagusaba rero nyimba uri umukunzi w'ijambo ry'Imana, uri umuntu wifuza kumenya ukuri, ko wodukurikirana buke buke ukumviriza ido nido ry'imvo n'imvano y'ibi bitabo vyitwa Bibiliya. Kuri ubwo rero dukurikirane, utega amatwi wumvirize. Ushobora kwibaza uti none Bibiliya yavuye he, yazananye he, yazanye nde, ninde yayipanzagira isezerano rya kera, ninde yayipanzagira isezerano rishasha? Kuko Bibiliya yagiye kwandikwa mu kinjana ca 3 inyuma ya Yesu. Ibaze kirase gusa ko ibindi bitabo vyagiye vyandikwa, nk'injiri zimwe zaranditswe nyuma y'imyaka 60 nagiye, mugabo igitabo kuja hamwe kikegeranywa kikitwa Bibiliya habaye inyuma ya Yesu mu kinjana ca 3. Muvandimwe uri kuradukurikirana, woba warigeze kumva ikintu bita codex, ikintu kimeze nk'icubona ngaho kwiyo sanamu codex? Wobuze ico arico? Wobuze kubera iki codex nyinshi zinyegejwe zibitswe mu bubiko bw'ibanga, gushika abantu uno munsi ibirimwo badashaka guha ngo bisome? Laba codex nyene ingana, ucura abana Bibiliya ukuntu iza ko bingana. Iyi codex niyo nkomoko y'amajambo ari muri Bibiliya, amajambo ya kahise bagiye baregeranya mu bitabo. Urabona nkaha turabona iyo codex ya mbere, codex yitwa Sinaiticus. Iyo ni iyisi yo ku musozi Sinai. Iyo ni codex yabayeho ngaha mw'isi. Iyo codex uzosanga iriko iravugwa ku bintu vyinshi cyane. Codex Sinai ni yakera cyane, mu mwaka wa 325 niho bavuga ko yanditse mu kinjana ca 4 cyangwa mu mwaka wa 360 niho yahejeje kwandikwa mu rurimi bita Koine, n'ururimi rw'Abayahudi. Urubwo rero iyo ni codex ubona, urako ari igitabo kinini gisumba cyane na Bibiliya. Rero ni wakubwira ati Bibiliya ufisa gace, bakakubwira nko bivugwa muri kubiko rino bambere 13 ngo tuza gace tuvugishwa n'Imana gace, ko hazoze gihinguye ntuzotangare cyane. Codex yindi ni Codex Alexandrinus, iyo onye niyo mu Misiri nayo nyene,
ni codex Alexandria yo muri Alexandria, no kuvuga Alexandrinus umwami Alexandre matako mu munsi mwese. Hano codex yindi yitwa Amiatinus, nayo iyo niyo yavuye mu isezerano rishasha, iyo nayo iri muri ico twita Vulgate Latin, Vulgate y'ikilatini. Nk'iyi Vulgate bakubwiye ariyo ntuza kumenya ngo ni igiki mpaka umuntu akigusigurira. Ibi byose uriko urabona mubona nk'amashusho mu gihe utabisomye ngo bimenye, ariko nka twebwe turazi yeza nk'iki uri kurabona ngaha abana b'Abayahudi 72 bava mu muryango w'Abayahudi. Aba bavugwa yuko aribo banditse Bibiliya yabo twita Bibiliya y'aba 70, bayita Bibiliya y'aba 70, ariko yanditswe n'Abayahudi 72 baje basorukira imiryango baturukamwo y'Abisirayeli. Iyi rero iyi Bibiliya Abayahudi mu nyuma baravuye barayigarariza kuko basanze itandukanye n'imyemerere yabo, kuko yagiye ihindagurika, kuko bashaka ko hajamwo ivyabo biranga karanga k'Abayahudi, ariko ntibigeze babibemerera. Urazi ko Abayahudi bagumye bangazwa gushikaho ivyo bitabo vyabo vyose bihindagurwa. Mu nyuma ibitabo vyose vy'amategeko nk'ibitabo vya Musa, vya Aburahamu, eka ivyo twita amasuhufi, ivyo vyose n'ibitabo biri mu bitabo vyagiye biturirwa n'abami bagiye barakurakuranwa ku butegetsi. Kuri ubwo rero papirisi ngizo urazibona zifise amazina, hari ya 75, 72, papirisi y'7, papirisi y'63. Yani ni papirisi zifise amanumero. Izo nimero rero ntabwo ziberengaho ubusa, nuko imwe yose kugira batahure iri mu gihugu ikihe yanyegejwehe, yabitswe he. Nk'iyi ni papirisi ya 78, urayibona yuko ari ibintu bagiye barandika inyandiko zibishije. Iyo ni papirisi ya 72. Ngira nawe urayibona, iyo niyo onye na Papa Gregory yifashishije rimwe rimwe mu guhindura ivyanditse. Urumva rero bantu b'Imana mukeneye kumenya ivyanditse vy'Imana, mubandanye mudukurikirana muraza kumenya vyinshi kubijanye na Bibiliya. Muri izi papirisi rero muriko murabona haronka papirisi y'inimero yitwa Amohareste y'inimero 63, hari nimero 78 iba yita yavuye mu ibaruwa rya Yuda. Haro papirisi ya 72, yine na 6 yavuye mu ivyandiko vy'Abikorinto. Hariho ni ya 70. Hari indi papirisi y'inimero 72. Iyo nimero 72 nayo akuvuga ko yavuye mu injiri ya Yuda. Iyo njiri ya Yuda nubwo wayirondera mu bitabo vyose bibaho nta namwe wayikura. Harimo n'ikigabane ca mbere c'injiri ya Pierre. Ubaje ati mbega injiri ya Pierre yagiye ntayo baguha. Ivyo vyose vyabaye mu kinjana ca 3 n'ikinjana ca 4 inyuma ya Yesu. Ari naco gituma ugiye kuraba Bibiliya uraza gusanga zirya njiri mu bantu bagendanye na Yesu, umuntu injiri yiwe y'ukuri yo birimwo nubwo aragace ni ya Yohana. Iyo ya Yohana nayo uza gusanga bayikuye kuri papirisi ya 66. Iyo bakubwira ko nuno munsi bitswe irabitswe i Geneve mu Busuwisi, niyibitswe muri fondation imwe nkuko tuza kuyibereka nkuko muyibona ngaho onya kwico candiko. Hariho fondation iyibitse. None rero ugaca usanga bazanye ivyandiko bidakwiye nkuko Bibiliya ngo nagace, nko muri iyo njiri ya Yohana ikigabane ca 20 ku murongo wa 30 ngo hariho n'ibindi bimenyetso vyinshi Yesu yakoze bitanditswe muri Bibiliya. Urumva ko ivyo vyose ari remenanye ryagiye rikoreka. Hariho n'indi papirisi y'inimero 75, yo bavuga yuko iri mu ca 2 cinjiri ya Yohana, ikaba muri ca 2 cinjiri ya Luka. Ivyo vyose nivyo mu kinjana ca 3. Urumva ko ivyo vyose nivyo bagiye begeranya kugira ngo bazimize abantu mu kubahuvya mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Urashobora kwiyumvira uti none izo codex, izo papirisi vyoba vyegeranijwe nande mu mwaka uwuhe, vyagenze gute? Hari umugabo yitwa Jerome, yari umupadiri umudogiteri yitwa Jerome avantu bita Isiridone. Hari umwaka wa 1947. Ni ahantu hari urubibe na Panoni hamwe na Dalmatia. Basoma Bibiliya ahantu yitwa Dalmatia murakunda kuhumva. Yavutse umwaka wa 1947 acapfa itariki 30 z'ugwicenda umwaka wa 1920 apfira i Betelehemu. Yanababwiye ko yari umupadiri wo mu rushengero akaba n'umudogiteri. Akaba yarafise n'abagenzi bamufashije nk'abapadiri. Harimo umupadiri w'ishengero yitwa Ambroise, akaba aturuka mu gisagara ca Mira
n'uwitwa Auguste bakunda kumwita ngo Auguste Dipone n'uwitwa Gregoire wa mbere. Abo ne bamufashije kugira ngo bashobore kugira gute kwegeranya ivyandiko vy'amapapirisi babishira mu bitabo dufise no musi mubona bise Bibiliya mu kusanyiko ko Bibiliya Biblos bizigura icegeranizo c'ibitabo canke biblioteke. Uwo Jerome niwo mubona abona ko afise agakaramu ariko arandika nta n'ikaramu zari bwanabeho neza, murabona ingene aratwandika. Uwo niwe Jerome bakubarira. Nkuko tubandanya tubibamenyesha, uyu mupadiri uyu mudogiteri Jerome yakuye ivyandiko bimwe mu mapapirisi bindi akabikura muri za codex. Ntabwo yavyegeranije azi ko ari ivy'ukuri canke ari ivy'ijambo ry'Imana, ahubwo babikuramwe mu ntumbero kuronka Bibiliya ishobora kubafasha kuyobora na cyane cyane mu byo bakora vy'inganji y'Uburomani mu kwigarurira uburere butandukanye. Bibiliya ya mbere yakoze yahawe izina bayita Vulgate. Ni version ya Bibiliya igizwe n'ubusobanuro bwabaye mu kinjana ca kane bukozwe n'uwo Jerome nyene w'Isidone, hanyuma arayisigura mu Kilatini aca yita Vetus Latina. Kubera ko izo codex nyinshi zari mu Giheburayo izindi mu Kigiriki. Igiheburayo rwari ururimi rwegeranye cyane n'ururimi rw'Icarabu, kuko abantu ba mbere nko mu gihe ca Yesu abagendanye na Yesu yavuga ururimi bita Ikiyaramu. Ikiyaramu nago n'ururimi rwegeranye cyane n'Icarabu, nkuko tuzoyibona ko turasobanura injiri zine ingene zagiye ziboneka n'ingene zanditswe n'abazanditse niyo bazikuye. Uyu Jerome rero mugira ronka isezerano rishasha yagiye asigura tora kana kariya afatanya kanaka akavyita n'amazina, ndetse niho yaciye aronka n'igitabo c'ivyashuriwe Yohana naco aragisigura. Hama mu nyuma biza guhindurwa n'abandi bagiye barakurikirana nk'umwaka w'1454 baciye bayita Bibiliya. Irindi zina ntabwo yabaye citwa Vetus Latina, ahubwo abapapa bari bahari cyane cyane papa w'umunani Clement w'umunani. Clement w'umunani niwe yaciye yita Bible de Gutenberg. Iyo Bible de Gutenberg niyo yagumye ibandanya ikora, abantu benshi bakayifashisha kugeza naho papa Clement w'umunani mu nyandiko zakurikiye yaciye yita baciye bayita Sigisto Clementine. Niko baciye bayita muri Katolika. Ntiyabaye citwa Vulgate Latina, oya, ahubwo yagiye guhindurwa. Uwundi yayihinduye ni Papa Paulo wa kabiri mu mwaka w'1979 aca yita Neo Vulgate. Aho rero ho havuye Bibiliya ibona abantu bagendana no munsi, abantu bagendana urumva ko yazaranye muri Bible Vetus Latina ya Jerome. Mu nyuma baza kuyita Bible de Gutenberg, hanyuma iza kuyitwa iyi Bibiliya yazanywe n'uyu papa. Urumva ko ari hirya yejo, namwe muravyiyumvira, kuko nababwiye ko nk'injiri ya Yohana idakwiye. Nababwiye yuko ukeneye kuyisoma uyisanga muri papirisi ya 66 yitwa kandi Codex Saint-Jean. Bakubwira ko yuzuyemwo injiri ya Yohana ariko irabitswe muri Fondation Martin Badmer mu Geneve mu Busuwisi. Urumva ko ibintu byose byagiye binyegezwa, ibindi bavyandika ko bishakiye, kandi ntabwo igitabo c'Imana candikwa nkuko abantu bavyigombeye, aho umwe wese yahindagura uko ashaka. Nta muntu numwe afise ubushobozi bwo guhindura igitabo c'Imana. Ari naco gitabo muri Qur'ani dufise Qur'ani y'umwimerere original mu rurimi rw'Icarabu, wihenze ugahindura mu busobanuro dushaka gufatira muri original yayo. Kubera rero Bibiliya no musata original ifise, buri muntu wese akeneye inyungu runaka aca akora Bibiliya yiwe nkuko ubona bagiye barazikora zitandukanye. Nigeze kubabwira ikintu kijanye n'abayahudi 72 bagerageje gusigura nabo Bibiliya. Abayahudi basiguye Bibiliya bayita Septuaginti, yani Bibiliya ba 70 bari abayahudi 72. Umuryango wose w'Abisirayeli waserukirwa n'abantu batandatu. Iyo nayo uzosanga keshi mu kuyandika bayandika R na XX. Izocumira yuko ari ya Bibiliya y'abayahudi bahindura yitwa Juive Bible, Bible Juive canke Bibiliya y'abayahudi bo muri Egypt. Iyo rero bayihinduye bitwaje bakoresheje mu guhindura ibitabo vya Mose. Imana ha igitabo c'amategeko Musa, mugabo baca baragihindura bakigira ibitabo bitanu vyitwa Pentateuch.
itanguriro kuvayo abalewi guharura gusubira mu vyagezwe. Urumva ko ivyagezwe vy'Imana vyasubiyemwo n'abana b'abantu. Uvuze gusubira mu vyagezwe urumva si vyagezwe. Imana yahaye Mose amategeko 10, ayo ni bavuga ko ashobora kuba yaranditswe na Mose ku bisate vy'amabuye, ariko ibisigaye vyose nivyo bagiye bamwandika ko bamubeshera, kuko barananditse n'urupfu rwiwe, kuko tuzobicukumbura mukabibona amakosa ari muri kirya gitabo bitiriye Mose. Ivyo muzovyibonera, tuzobibereka amakosa tuyabereke kamwe ku kandi. Ego iyo Septante rero canke Bible do Septante canke Septuaginta ni isobanuro ya Bibiliya yari mu giheburayo, bayikuye mu giheburayo bayishira mu kigiriki, baca bayita écriture hébraïque, niko yitwa itaraja mu kigiriki. Hama abayahudi ntabwo bayemeye, kuko barayihindaguye bahindura ivyandiko bimwe vyari biriyo mu kugira isobanuro yavyo igihe bayikuye mu giheburayo bayishira mu kigiriki, bituma ikiza guhinduka. Imaze guhinduka rero baciye batangura kuyigwanya, ari naco gituma abayahudi uri kurababaza no munsi n'ubu iyi Bibiliya abakristo bafise no munsi batayemera, kuko bo babazi inkomoko yayo n'ingene yahinduwe, abantu bariko barayikura mu ndimi bayishira mu zindi. Ibi rero nivyo n'amanda babwira yuko ururimi rudasobanura urundi rurimi, arico gituma tutarose original y'igitabo biragoye kugishingira intahe. Rero abantu mushingira intahe Bibiliya mugende n'amakenga, kuko urumva ko bidatomoye. Kuko muvyumvise rero nta ntumwa y'Imana nimwe yigeze ihabwa igitabo citwa Bibiliya. Nta nuko Bibiliya nyene ubwayo yivuga muri yo ko ari igitabo c'Imana. Bibiliya rero kugira ngo utahure ayo mahinyu n'iryo hindagurirwa ry'ivyanditse ryagiye riraba, twobibutsa kandi yuko ibitabo vyinshi nk'ibitabo vy'aba Mose, vy'aba Ibrahimu, ivyo twita amasuhufi, ivyo biri mu bitabo vyagiye biraturirwa n'ababami b'abaromani bagiye batwara isi mu nganji zabo kugira ngo bazimanganye ibitabo vy'Imana, ahubwo hagumeho ibi bitabo vyabo vy'uburongozi bwabo. Nico gituma uza kubona muri Bibiliya tugiye gusoma hari ibitabo utaza kumva mu zindi Bibiliya, bivanye nuko bavyitanga n'ibitabo vy'uburongozi, n'ibitabo ngo vyabashiraho ku butegetsi. Ibi rero uza gusanga nka ritere iyo nkora muri Katolika yarabikuyemwo, aca sigarana igitabo c'ibitabo 66 citwa Bibiliya. Igitangaje Bibiliya ngo ni ijambo ry'Imana, ariko handitswe ngo ntukureko kandi ntiwongereko. Ariko ya bino Bibiliya tuza kubabwira ifise ibitabo 73 na Bibiliya ifise ibitabo 66, zose ziragabanije izindi zirongewemwo. Nka Bibiliya yera iburamwo ibitabo 22. Iyi nayo ya Katolika ifise ibirengako, nivyo tugira twumve amazina yavyo. Ibitabo vyose bigize Bibiliya ntagatifu. Iyi ntagatifu ni yindi yaboneka mu gihe c'aba papa bagenda barayihindagura ivuye muri Vulgate Latina, gushika hizo no munsi mu Burundi bayita ngo ni Bibiliya ntagatifu. Ibitabo rero bigize babigabuye uko gukurikira, ariho ibitabo 5 vy'amategeko, itanguriro kuvayo abalewi guharura gusubira mu vyagezwe. Tuvuze gusubira mu vyagezwe ntuza gusanga 3:4 umurongo wa 5 bakubwira urupfu rwa Mose, kuko igitabo nabwo canditse na Mose, kuko nta muntu yoba umotera w'igitabo gaciyandika n'urupfu rwiwe. Aha rero bice bigaragarira yuko ibi bitabo vyanditswe n'abandi bantu, ahubwo Mose atani ivyazi, kuko vyagiye kwandikwa na Mose yaramaze gupfa kera. Hari ibitabo vy'akahise turasanga mu gitabo citwa ca Yosuwa, abacamanza, Rusi, Samweli wa mbere n'uwa kabiri, abami ba mbere n'aba kabiri, ingoma ya mbere n'aba kabiri, hakaba igitabo ca Ezira, ca Nehemiya, Tobi, Yudita, Esiteri, abamakabayo ba mbere n'amakabayo ba kabiri. Nk'ibi bitabo ndangirije ko Tobi, Yudita n'abamakabayo, ibi uwo bigutuma tigenda birondere muri Bibiliya yera, ibi ntavyo wopfurose gushaka ku munsi w'imperuka, kuko baramaze kubifuta bivanye nuko bose bamwe wese agenda ahindagura Bibiliya kugira ngo ayishire ku ntumbero y'ivyo akeneye nkuko nabibabwiye. Harakurikira ibitabo vy'insiguro y'ivy'ubuhinga. Aho nabo baca baguha igitabo ca Yobu, Zaburi, Imigani, Umusiguzi, Indirimbo, Ubuhinga n'igitabo ca Mwene Siraki. Nico muri Bibiliya yera ntacuza gusangaho. Hari n'ibindi bitabo vy'abahanuzi, barakubwira Yesaya, Yeremiya, Gucura intimba, Baruki, Ezekiyeli, Daniyeli, Hoseya, Yoweli, Amosi, Obadiya, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sofoniya, Hagayi, Zakariya na Maraki. Hama bagaca baguha ibitabo vy'isezerano rishasha bahereye kuri Matayo, Mariko na Luka na Yohana, ivyakozwe n'intumwa, abaroma, abikorinto ba mbere n'aba kabiri, abigalatiya, abanyefeso, abifilipi, bagaca babwira ngo abakolosayi, abitesalonike ba mbere n'aba kabiri, Timoteyo wa mbere n'uwa kabiri, bagaca babwira Tito, Filemoni, abaheburayo, Yakobo, Petero wa mbere n'uwa kabiri,
n'igitabo ibaruwa rya Yohana wa mbere wa kabiri na gatatu, bagaca bagwa n'igitabo ca Yuda. Ivyo bitabo vyose ni 46. Isezerano rya kera n'ibitabo 27 vy'isezerano rishasha, vyose hamwe bica bigira ibitabo 73. Iyo ni Bibiliya ya Katolika. Hanyuma iyi Bibiliya nayo ubwuzure bushasha y'ikirundi iyakorewe mu Burundi, ikorewe Igitega, isinda yako cyane kwa Makarakiza. Ariko nagomba ndabwira ku bijanye na Bibiliya yera ko nayo ari gice idakwiye, kuko ugiye kuyisoma nk'igitabo ca Daniyeli, Bibiliya yera iherera ku bigabane 12. Muga muri Bibiliya ntagatifu ifise ibigabane 14. Uca wiyumvira none wagabanije kwizi Bibiliya zibiri n'abakatolika canke nabimuye amwe mwibita abaporoti canke abahakanye katolika. Aha turabona rero n'ikibazo gikomeye cyane. Cyo tubona iyindi Bibiliya, hariho Bibiliya ijambo ry'Imana, iyi nayo yakozwe n'abakatolika ubwa mbere ko n'abadivantiste bo munsi w'indwi. Mu nyuma abadivantiste biyonkora mu bakatolika mu kuyandika bayandika kwabo. Iyi rero iyi nayitaye amakenga, kuko mu vyahishuwe na Elena White ugiye nko mu gitabo igitabo ca ivyizigiro bihambaye, igitabo cy'ivyizigiro bihambaye ku rupapuro rw'111 barakubwira ngo hambere hahise ngo narigeze kubabwira yuko Papa w'i Roma umwe atwara ubukiriso ngo ari cyariho ca Kristo. Oya, bacha baravuga ngo ariko ubunye ngo nagira nabwira ko Papa ari umukeba w'umwami wacu, ni intumwa ya shetani, intumwa y'umugwanizi. Uca yumvira nk'ubere na White amaze kuvuga ko Papa ari intumwa y'umugwanizi. Twabonye ko Bibiliya y'inkomoko y'umwimerere ya mbere kubaho ivuye muri Codex na Papyrus yazanywe na Papa Jerome canke Dr. Jerome, umupadiri. Mu nyuma iza gusubira kwandikwa gusubirwamo n'abapapa nka Clement w'umunani, Papa Paulo wa kabiri nawe yarahindaguye arayizana. Izo zose ni Bibiliya zagiye zirahindagurika, ariko no muzi umuntu agace yitwara mu kwaha akakubwira ngo afise agakiza, ariko ugasanga ariko avuga yuko Papa ari cabona ca shetani. Gute umuntu wamwita icabona ca shetani agaca kuzanira igitabo, hama ca gitabo kaza kivuga ko ari ic'Imana? Aha nitwagiye gusesangura kamwe ku kandi tubereka amakosa yagiye abamwo, ariko nibaza yuko mu kigwa kizokurikira tugiye kubereka amakenga n'ibihushane biri muri Bibiliya, kuko Bibiliya ubwayo iravuga iti Yeremiya 8:8 muvugira iki mutitura abanyabwenge ati kandi vyagezwe vy'uhoraho bibana natwe. Eterega abanditsi banyu bandikije ikaramu y'ibinyoma, banditse bitari ivy'ukuri. Umva bene kuvyandika barazi ko atari ivy'ukuri. Ugaje usanga umwana w'umuntu uno munsi reka arahaguruka ashingira intahi ibinyoma, bivanye nuko wewe abafise inyungu runaka akeneye gushikako. Twebwira nk'abantu dusesangura ivyanditse turamaze kubona ko Bibiliya atari igitabo c'Imana gusa, kirimwo amajambo amwe y'Imana, ay'abantu ngo twavyumvise, ay'ubutegetsi, ay'ibintu byose umuntu yakenera kwandika akishiriramwo, byose birimwo. Arico gituma bisaba yuko ugira utahura y'Imana n'atarayimana, birasaba wige cyane kandi wicare kugira ngo ushobore gutahura. Ariko hari abantu benshi bazimiza abantu bagaca babwira ngo utagira mpwemu yera ngo ntiwo bitahura. Aho umuntu azokubwira gutyo uzocumya ko uwo muntu azi neza ko atakura afise, ahubwo ariko ari nyegeza mu citwa mpwemu yera tutahura n'ico arico. Kuri ubwo rero reka turabandanya n'ibikurikira. Rero ugiye gusoma muri Bibiliya ntagatifu ukisunga ca gitabo ca Bibiliya gikuru ca vyose, ariyo Bibiliya ntagatifu yavuye mu bapapa bene kuyandika, bene guhereza Bibiliya abandi. Ugiye gusoma mu bitabo mu majambo y'ibanze urupapuro rwa 16 haravuga hati nyamara ariko suvuga ko Musa ari we wanditse ibi bitabo uko ari 5. Ibitanu itanguriro kuva y'abaregwa hora gusubira mu vyagezwe, kuko nababwiye ko harimo n'urupfu rwiwe ruri kuri gusubira mu vyagezwe 3 na 4 5. Ati siwe yavyanditse, ahubwo birashoboka ko akiriho yoba yarandikishije ivy'ingenzi mu vyo Imana yamubwiye, urugero amategeko 10. Ntiwibagire kandi ko icyo gihe ahagana mu myaka y'1250 imbere ya Kristo kwandika ibitabo bitari vyoroshe, ukubitiye ko n'umuryango wari ukubiye mu butayu murambabarira. Vyako birangora gusoma, ariko nuko nyene bivuga Bibiliya nyene. Iyo utamenyere gusoma Bibiliya namwe murumva nyene ko ari kibazo,
na bene yo irabagora kuko n'ibirimwo ntabwo vyose vyavuye kuki ku Mana. Hari amajambo rero akomeye aboneka no ku rupapuro rwa 11 muri no Bibiliya ntagatifu. Kugira ngo Bibiliya yuzure vyafashe igihe kirekire cyane, hafi imyaka 1000. Ibitabo vya mbere vyo muri Bibiliya bishobora kuba vyaranditswe nko mu mwaka wa 950 imbere ya Yesu Kristo. Ivyo mu gihe c'isezerano risha barangije kuvyandika byose mu mwaka w'ijana inyuma ya Yesu Kristo. Ibaze nawe, igitabo canditswe imyaka 1000, ukuri wo kukura hehe kandi bene vyo bataba bakiriho. Ibi bitabo batubwira ngo ni vy'isezerano rishasha, vyanditswe inyuma y'imyaka 100 Yesu agiye mu ijuru. Ndabaza ku bantu mwizera ibi bitabo, kweri murabona mukuri nko kugira ngo wandike kahise kabaye wowe utarabaho imyaka 100, wo kande kugakuye atawundi yakanditse. Ubwo ntimubona abantu mwizera Bibiliya ko ari rementanya rikomeye cyane ryakozwe. Kuri ubwo rero ikiganiro cacu kirakomeza, mubandanye mugira subscribe, sabone, musangiza abandi, muhererekanye kugira ngo icigwa gikurikira c'isesangura rya Bibiliya ntikize kibacike. Aha twashatse tubahe umuco w'ivuka rya Bibiliya kugira ngo tuzotangurira gusoma ibipingana n'ibipinga Imana n'ibituka Imana muri Bibiliya ntimuze mutangare cyane. Kuri ubwo rero turabasabye ko mukurikirana ishene yacu kugira ngo mwironkere ibyiza by'inkuru z'ukuri zitagiramwe amakenga. Turabashimiye cyane, mugiraho mwubahwe. Ku bayisilamu tuvuge tuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku bakirisu naboti amahoro y'Imana bane namwe. Ku bapagani nabo mwihangane ntandamutso yanyu nzi, ariko ciao. TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.